Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, umwe mu ngendanyi z'intumwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yitwa Umar ibn Khattab, Imana imwishimire, yaravuze ati: la khayra fi qawmin laysu binasihina. Ati nta neza iri mu bantu cyangwa se iri ku bantu badahanurana, abantu badahana impanuro, badahanurana, atabo nta neza yabo, nta neza iri kuri bo. Babandi usanga umwe muri bo akora ibikorwa bigayitse, ugasanga afise imico igayitse, hama ahubwo abo bantu gace usanga ntibahanurana hagati yabo, atabo nta neza yabo, nta neza iri kuri bo. Acabana yavuga ati: wala khayra fi qawmin la yuhibbuna nusha. Ati kandi nta neza iri kuri ba bantu batakunda impanuro. Aba bantu rero barabaho, abantu iyo bahanuye ahubwo uca usanga aca kugira umwasi, uca usanga aca ashavura, badakunda guhanurwa, ataba rero nta neza ibariko. Kuri ubwo rero ugukunda impanuro ni kimwe mu bintu biranga abemeramana, kandi no guhanurana ni kimwe mu bintu biranga abantu b'ivyiza, abantu bicisha bugufi, abantu bagendera ukubaha Imana hamwe n'intumwa yayo. Birasabwa yuko rero abantu boza barakunda guhanurwa, kuko ubu tugeze mu gihe umuntu umuhanuye acabona yuko umengo uri umwasi wiwe. Inti rero Umar ibn Khattab yerekanye neza ko mu gihe rero udakunda impanuro, menya yuko ataciza kikuriko, menya yuko ahubwo ugiye kuzogwa mu vyago. Kishoni dhalam siku ya kiyama, watajinahum siku ya kiyama, watajinahum Allah Allah Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha